climate of Burundi, how the air feels. Wait, do you feel it? I can feel it. What's the difference? It's quite windy, but it's okay. Okay. No munsi wa finale wiwawe ubaza ko baba bamerewe gute bega ni kintu ushobora kubatekerera kugira ngo bazosigirwe n'ubwo novuga ngo je ko nari meze ariko bategetse kutumenya umuntu wese ari différent gusa ko harimo panique kubera bashobora kuba imbere baba imbere ya public mais yes kuko ari kingo cyawe cyanyuma ndashaka kutwibutsa ku munsi wa nyuma yari umunsi umeze gute kuri wewe umunsi utsinda yari umunsi umeze gute kuri wewe no babwira abo kuko my emotions they're so very excited et après moi j'ai décidé de la kimwe na the day after. I know about Burundi a little bit. Burundi, as you know, it is one of East African country like my country Ethiopia. Okay. And rich in cultural traditions, industry, and also beautiful people like you guys. Yes, nkuko mubibona uyu akaba ari Miss Tourism Oromia kuva mu gihugu cha Ethiopia itabiriye Miss Burundi 2025 nawe akaba ashitse ku kibuga c'indege citiriwe muri Kironda y'Ibujumbura ubona ko yakiriwe neza na Yakiriye Miss Burundi 2023 abona ko bariko baragenda bamuhereza amashugwe kugira ngo bamuhe nikaze mu Burundi ubona yuko dufise n'igihugu ciza cyane ndetse bigende neza cyane murababona basa neza baraberewe urabona yuko bigiye kuba bigenda neza cyane tugiye kuba tuyaga nabo tugire twumve bigiye bitandukanye na cyane ku mushitsi bize kuba bigenda neza mugumane natwe mukomeze gusangiza inshuti n'abagenzi kuri Mika TV nitwa Fulgence Mika. Hello Mr. Fire. Hello. How are you doing? Fine, good. How do you feel to be in Burundi? I feel great. And by the way, how was your trip? It was nice. Okay. Good. Have you ever heard about Burundi? Yes, I know about Burundi a little bit. Burundi, as you know, it is one of East African country like my country Ethiopia. Okay. And rich in cultural traditions, industry, and also beautiful people like you guys. What is the thing that made you come to the final of Miss Burundi? What is that thing which made you come to the final of Miss Burundi? What made you accept the invitation? Okay, I believe in women empowering. Okay. Since this Miss Burundi is a competition for women, so I believe in women empowering, working in tourism. So I want to share experiences, traditions, cultures with Burundi. So I decided to come here. What are your expectations to the final of Miss Burundi 2025? My expectation is it could be a greatest and meaningful event. You have been Miss Oromia 2024 for a while. What can you share with those girls in the Miss Burundi 2025? Your experience. Okay. My experience? Your experience is because you have been a Miss. Yeah. So what experience did you? It's not only competition, by the way. The title is also a mission. It's a mission to promote your country, your properties that you have, your cultures to the world. So it's a way or a platform to promote your country, your identity. So use this opportunity and believe in yourself, be confident. Yes, we have a different kind of food which really tastes good. By the way, what food would you like to taste before? What? Have you heard about any food from Tabora? No. No, but I would like to taste your traditional dishes. Okay. Yes. Yeah. Okay. We have fish here which are very delicious. Really? I love fish. Don't leave Burundi without taste fish because they are very delicious. Okay. So welcome to Burundi. Hope you visit our country. Thank you so much. Okay, you're welcome. Okay. Yeah. Thank you.
Yes, nkuko mubibona rero nawe akaba ari Natasha Nyonyozi kuva mu gihugu ca Uganda. Uyu ni Miss Uganda w'umwaka wa 2024 ushira w'2025. Urumva yuko biba bimeze neza cyane, nawe akaba ageze ku kibuga c'indege i Bujumbura, kibuga citiriwe Melchior Ndadaye, aho bona ko aberewe asa neza. Yakiriwe na Yakiriye Miss Burundi wa 2023 ari kumwe na Chloe Ntare, aho bona ko Chloe Ntare ari mu bariko mu batunganije igabo rya Miss Burundi uno mwaka wa 2025. Byumvikana yuko ari ibintu byiza cyane. Iwaciye abashitsi batugendeye barakigwa neza, urabona yuko asa neza, araberewe. Amafoto ariko aragenda afatwa mu mpande zose, akaba rero amaze kuba yishikira ku kibuga c'indege Bujumbura. Murabona yuko ibintu bimeze neza cyane. Ariko kandi abamaze ko bamubona, abakunzi be baravuga bati reka dufata agafoto kugira ngo kazoje muri souvenir, ibintu bigende neza cyane. Nkuko mubibona reka bariko baragenda bafata amafoto kugira ngo kumbure aze hasigare ugwibutso bari kumwe. Buri gihe bugiye umuntu yatembereye biba ari byiza kugira ngo hagire agasanamu gasigara, ibintu bigende neza cyane. Uyu muvyeyi mubona sindamuzi, ariko nawe urabona yuko asa neza, asa nawe yorutse indege mu kanya ntihagisha kuri airport. Urabona yuko nawe ameze neza, araberewe cyane. Urabona yuko bose basa neza, bashajije, baratwenga. Barundi kazi ni beza. Uyu mubona yitwa Nipo Simple, uyu ari hasi agendana ubumuga, ariko nawe ameze neza. Agize ati kano gafoto ni kancike, reka nyabona ngende ndakagize gute ndakaronse ko. Rero nkuko mubibona ngaha Natasha Nyonyozi canke Miss Uganda tugiye kuba tuyaga nawe adusangize uko urugendo rwagenze, ndetse atubwiye n'ibyifuzo vye mu Burundi n'ikimuzanye muri rusange, uko tubizi gusa akabaje muri finale ya Miss Burundi. Mugumane natwe mwumve byinshi zo kuba tuyaga nkuko bisanzwe. Nitwa Fulgence Miki ni Mika TV. Miss, turaguha ikaze mu Burundi. Thank you. Unajua Kirundi? Tangu Kirundi Kiswahili. English. Uganda, English, Uchiga. French. Oh my God. How are you, by the way? I'm good. How was your trip? It was good. We're doing great, by the way. Welcome to Burundi. Thank you very much. How do you feel? I'm excited, super excited. I can't wait to taste the coffee. Oh, that's very good. And the food as well. Yeah. So I'm looking forward to all of that. And definitely Miss Burundi that is happening on Saturday. Yeah. Friday. Tomorrow. Yeah, so I'm looking forward to that. I'm glad I've been able to meet the current one. Very beautiful. Chloe as well. So yes, very excited. And of course, thank you to Uganda Airlines for bringing me here safely. Okay. So you coming from Uganda, what can Burundians know about Uganda? Well, Uganda. Yeah. I think Uganda is one of the most beautiful countries, not just in Africa, in the world. Have you ever heard about Burundi? Yes, I have. What are those stories you heard about Burundi? I've heard about the food, the coffee, and the people, definitely very hospitable, and also Lecton and Yeah. the clear blue waters. Right away behind you, Yes. it's there on Lake Tanganyika. The beach is very beautiful, nice views and everything. I think you will be happy after reaching there. So welcome you to Burundi, and what are your expectations during the fin of Miss Burundi? Definitely excited to meet the other misses that I hear. I don't know if I can say misses. Making connections, networking definitely, and the food, of course. Yeah, lady, babivuze iki kubona abantu mu mahanga baza bakitabira higanwa rya Miss Burundi nkuko? Babivuze iki kubona abantu bavuye hanze y'u Burundi baza bakitabira higanwa rya Miss Burundi? tumeze neza, hari amahoro kandi dukundana abagenzi. Yes, Miss. What a message would you give to the girls competing in the competition? I would definitely tell them to be confident and to be themselves. That's the best way to go. Be yourself, be confident, believe in yourself, and that's it. There you go. Yes, Miss. Uno munsi ni umwaka wa nyuma kuri wewe, ariko kandi ubona ko ari umwaka mwiza. Uboneza ko ari higanwa abandi ba Miss mu bihugu bigiye bitandukanye muri Afrika bariko baraza gushigikira. Ni message ushobora guha abandi bigeme kumbure bari mu competition ndetse n'izindi competition zigiye kuza za Miss Burundi.
Bon, c'est une différence bien différent, mais les coureurs à courage, les matchs public, ils sont à l'aise. Et quand il y a quand ils vont bien comme je parce que quand ils sont c'est pas que les compétitions, c'est une expérience, making sure your experience before you run it. Yes, mu kiringo cawe nibihe bintu ushobora gushingirina abandi bigeme ku buryo azovuga ati wow nenda ashobora kugenda kuno kugira ngo ushobore gusigira inzira nziza nkuko none munsi abantu bariko baravuga neza. Yeah, so Mugenziwe. Iyi competition hari ibintu bitabamenye biraryoshe, hari experience, hari kumenyana n'abantu, urakura mu mutwe. Yes, Chloe ntari uno munsi uri ngaha ni competition Miss Burundi yateguwe kandi na Ingo magazine ariko kandi ni inshuro yabo ya mbere. Uno munsi ni kiye gicapo ushobora guha ino higanwa rya Miss Burundi y'uno mwaka? Ni igicapo cyiza cyane kubera c'était pas seulement competition y'ubwiza nga c'était aussi kwerekana yuko n'abigeme bacu baciye ubwenge ko mugerageje kumviza amaproje yabo sont de très beaux projets kigira kabiri kwerekana ubwiza bw'igihugu cyacu Burundi. Ishusho y'ino evenement y'uno mwaka uribona gute? Ni byiza cyane rwose. Ego. Yes, kubigeme uno munsi basigayemo si benshi ariko kandi si bakenya bivanye n'abantu biyandikishije. Uno munsi azgiye bakenya bahiganiwe kino kibanza cha Miss Burundi. Ni kiye kintu mbega ushobora kubizeza hama kandi inyuma yo gutsinda ihiganwa ubutumwa ushobora kubahereza mu bwo kugira ngo dushobore kwitwara neza. Nous quand même après ama election Miss Burundi tuzobashigikira kandi tuzoba hafi kandi turabateye intege cyane yuko ibibazo kwicuza kubona barafasha n'urugendo. Hariho nako dukurikirana ariko exactement batazi mbega Miss Burundi no mwaka azohiganirwa ibiki n'ibiki kugira ngo ku munsi wecu bazoza bavuga ati reka tuje kuraba ivyo Miss agiye gutahukana hama kandi twe tumutega amaso mu kiringo cy'umwaka wose ibe bintu Miss Burundi no munsi ariko arahiganirwa. Sishobora kudondagura amakuru yabo yose muri kano kanya kuko ni byinshi ariko bagiye kuri platform ya Miss Burundi tuzasaba Yes. So, Natasha, you said you would like to taste some Burundian food. I think it's very nice and very delicious. We hope you enjoy Burundi. And we would like to know which places would you like to visit? Yeah. I think Miss Burundi will be my guide. Okay, so let's meet to the final of Miss Burundi. I hope you're gonna enjoy this climate of Burundi, how the air feels. Wait, do you feel it? I can feel it. What's the difference? It's quite windy, but it's okay. Okay, Yeah. you're welcome. Thank you. Danye no munsi wa finale wiwawe ubaza ko baba bamerewe gute bega ni kintu ushobora kubatekerera kugira ngo bazosigirwe n'ubwo Sinovuga ngo je ko nari meze ariko bategetse kutumeza umuntu wese ari different gusa ko hari mwa compagnie kwera bashobora kwita mbere baba imbere ya public mais courage yes kuko ari kiringo cyawe cyanyuma ashaka kwibutsa ku munsi wa nyuma yari umunsi umeze gute kuri wewe umunsi utsinda yari umunsi umeze gute kuri wewe não vira avant parce que my emotions very excited et après mas eu decidi doar aqui mas eu troquei the day after study Ego. 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 Ego.